ntibyoroheye abarundi baba mahanga guhamagara mu Burundi kuko ubirazimbye gusumba ku bandi banyamahanga bahamagara mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Mu Burundi rero iyo umurundi ari muri Amerika cyane cyane ahamagaye mu Burundi mu minota 60 gusa ategerezwa kuriha amadolari 19.99, aho naho nyene ari hayo mafaranga ku kwezi. Ufasha ako karorero nyene mu gihugu cy'u Rwanda, umunyarwanda ari mu gihugu cya Amerika akoresheje Skype iminota 60 gusa wewe ariha amadolari 9.99. Kuri ajya amadolari umurundi ari hano kuvuga amadolari 19.99, umunyarwanda wewe avuga amasaha 2. Ufashe rero ku munyagihugu wa Tanzania ari muri Amerika ahamagaye muri Tanzania akoresheje Skype mu minota 60 ariha amadolari 12.49, ariko murazi ko umurundi kuri minota nyene ariha amadolari 19.99. Iyo rero mu Tanzania yongeye ko amadolari makeya cyane kuri ayo 19.99 acavuga amasaha 2. Umuganda nawe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akoresha ubwo buryo nyene mu minota 60 ariha amadolari 9.99 gusa. Ku madolari 18 asa nuko angana n'ayandi umurundi ariha mu kuvuga iminota 30, umugande wewe ariha avuga murantunga amasaha 2. Umunyakenya rero ba muri Amerika wewe ni wahiriwe kuko mu minota 60 ariha amadolari 9.99, ariko arishe ya mafaranga umurundi ariha ku minota 60 ni kuvuga amadolari 99.99, wewe avuga iminota 200 yose ikarinda ihera. Murumva rero ko ari amasaha arenga 3. Mu gihugu rero ca Sudani y'Amajepfo mu madolari 10 baharura yuko umunota umwe baguca ibice 34, ariko mu Burundi ukoresheje amadolari 10 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munota baguharurira ibice 53.7. Murumva rero yuko mu Burundi bizimbye guhamagarayo iyo uri mu mahanga.